utera usenga wuzuye imbaraga z'umwuka wera, niko ijuru rikugenderera maze rikuguruka, maze Yesu akiyizira mukiyagira. Niho hahandi rero haheza hakava ibisubizo ibi na biriya. Ariko reka dufatire cyane ko ibi twavuze by'uko umwizigirwa cyane kwa Kristo. Kristo ntashaka kukwizera mutayaga, ntashaka kukwizera atakuzi, kugira kumenye rero itwarake gusenga. Hariho rero mu gusenga ntitwo kumva ngo gusenga gusa, hariho les étapes nazo nyene zo gusenga. No kubanza ubwa mbere ukamenya ko gusenga ngo amasengesho y'umunyavyaha ngo abiseseme kuhoraho, no kubaka no guteragira. Ku murongo w'19 naho haravuga ngo bazokugwanya ariko ntibazokunesha, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo ndakurokore nije uhoraho. Mbivuze Imana nihaga icubahiro. Iyi Imana rero yacu biragusaba gusa gutera izi ntambuko, biragusaba gusa kuba wanyumvise wankurikiranye. Nimba utarakizwa ukirukanga ukaraba umukozi w'Imana akwegereye, ukaraba umukozi w'Imana yoba ari hafi yawe, maze bakunzi bandufa Kome TV, Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icubahiro. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe uyu n'umwanya wa ca kiganiro isoko ry'umwidegemvyo, nkuko musanze mugishikirizwa imisi yose ku munsi wa gatandatu. N'uyu munsi twari tuje kugira ngo tube turayaga ku ijambo ry'Imana. Tubanje gusaba imbabazi ku misi haciye mutabona icyo kiganiro kumvo zitatuvuyeko, ariko twizera ko Imana idushoboje bigiye kuza biragenda neza. Yesu ashime cyane. Ngo muri iki kiganiro isoko ry'umwidegemvyo kuri uyu munsi turayaga ijambo ry'Imana twifatikije teme ivuga ngo kuba umwizigirwa wa Kristo bituma uhabwa ubudahangarwa, aribwo mu gifaransa twita immunité céleste. Yesu ashimwe cyane. Ego none rero kugira ngo dushobore guca ijya nino iri teme, turaza kugenda twifatikiza amajambo y'Imana, ariko turaza no kuyaga twifatikije kandi intambuko zishika nka zitanu canke zirenga gatonya umukristo akibatizwa abwirizwa kunyuramwo, abwirizwa gucako kugira ngo vy'ukuri ashobore kuba umwizigirwa wa Kristo. Yesu ashime cyane. Reka rero dutangirire ku ntambuko ya mbere. Intambuko ya mbere, mwene data unyumva, woba utarakizwa, woba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ariko ntaco bitwaye nawe uba waramwakiriye, wumve ko hariho intambuko zitanu canke zirenga umuntu abwirizwa, umukristo abwirizwa gucako kugira ngo vy'ukuri ashikire kuba umwizigirwa wa Kristo, gushika naho Kristo amuha ubudahangarwa. Yesu ashimwe cyane. Ubudahangarwa rero nagira ngo mbanze ndababwire, turi mu by'isi turabona abantu cyane cyane mu bategetsi batwari ibihugu baba bafise ubudahangarwa, ariko ngiye kubabwira bwo mu ijuru aribwo nise immunité céleste, n'ubudahangarwa duhabwa n'umwami wacu Yesu Kristo, duhabwa n'Imana yacu yo mu ijuru. Imana ishime cyane. Rero ingingo zitanu canke zirenga dushobora kunyuramo kugira ngo vy'ukuri dushikire aho tuba abizigirwa ba Kristo. Ingingo ya mbere ni muri ca gihe uba utarakizwa, hanyuma ariko
umutima wawe ukagukwega kwegera gutera uja gufata ingingo yo kuja kwakira umwami wacu Yesu Kristo, ukamwakira ngo akubere umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Iyo ngingo burya ntiyorohera benshi, ni nayo mpamvu benshi batarakizwa. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana ritubwira ko uyihisemwo ubuhisemo inzira ipfunganye cyane. Bisigura yuko abatarakizwa bo baca mu nzira y'ingari niniya cyane, ni benshi cyane, Imana ishimwe cyane. Ariko wewe ubura umuhigwa uyo ugira ubwo buntu ugafata iyo ngingo. Rero iyo ngingo ni ingingo nziza cyane, duhamagarira abatarakizwa, abataramwakira Kristo ko bo kwihutira kuyifata, kuko iyo ngingo ni ingingo imwe muri nyinshi, ni intambuko ya mbere igushoboza by'ukuri gutambuka uja mu gakiza, uja muri babandi navuga babizigirwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Intambuko rero igira kabiri umaze kumwakira Kristo, uraheza ukihutira ingingo igira kabiri, ariyo kwigira inama ikomeye cyane nziza kandi yo kururuka muri Yorodani nk'uko Kristo yabikoze, maze ukavyemera ukabatizwa mu mazi menshi kugira ngo ushitse ukugororoka kose, ekana cyane cyane kandi ugera ikirenge mu ca Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Rero aha turaza kubiraba gatonya mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana dusanga aha muri Matayo igice ni ca gatatu, turaza gusoma umurongo wa gatanu gushaka wa gatandatu. Haravuga ngo, maze abo i Yerusalemu, ab'i Yudaya bose n'abo mu ntara yose iherereye kuri Yorodani bava iwabo baza aho ari, babatizwa nawe mu ruzi Yorodani, batura ivyaha vyabo. Imana nishimwe cyane. Aha murumvise mwakajambo mpereje ko ngo batura ivyaha vyabo. Rero uko gutera irya ntambuko ya mbere yo kumwakira nuko kwatura ivyaha, hanyuma ukumva umutima wawe utangiye kwidegemvya, hama wamara kwidegemvya ugaheza nk'uko Kristo umwami wacu yabikoze, nawe ugafata ingingo yo kuja mu kubatizwa mu mazi menshi kugira ngo uhambe wa muntu wawe wa kera, wa muntu yarakugize kera yuzuye ivyaha, harimwo na vya bindi batwigisha biti ivyaha by'inyanduruko n'ibindi wagiye urakurikizaho ugenda urakora. Uwo munsi ububaye musha kuko uba wabihamvye vyose, ukazuka wuzuye ubundi bushobozi, bundi busha, wabaye umuntu musha. Mwico gihe n'intambuko idasanzwe yindi ubuteye, ntubigize uri umwe, kandi tufise uwatubanzirije umwami wacu Yesu Kristo, nawe yarabikoze nk'uko tubisanga hanyene muri Matayo igice c'icumi ca gatatu guhera ku murongo w'13. Reka dusome, haravuga ngo, ico gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani agiye kwa Yohana ngo abatizwe nawe. Ariko Yohana agomba kumwankira, amubwira ati, ni jewe nkeneye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishura ati, nuvyemere kuko ari vyo bikwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Murumva kwa kugororoka kose nababwira. Buno aramwemerera Yesu, aramwemerera Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru rirungika, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka
asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Imana nishimwe cyane. Murumvise ko kubatizwa mu mazi menshi gutanga ibitangaza byinshi. Ndipfuza yuko nawe mwene data wotera iyo ntambuka igira kabiri kugira ngo ijuru risemerere, ijuru ryururutse abamarayika, kuko uwo munsi ntuba ari umunsi usanzwe, uba uvuye ku ahantu hari habi ukinjira mu kindi kiringo ciza. Ni nayo mpamvu ijuru riheza rigatera impundu. Aha mwumvise abatari bwabimenye ukuntu Yesu abatizwa, ni igitangaza cabaye muri byinshi byagiye biraba ku mwami wacu Yesu Kristo. Ijuru ryaciye risemerera atuyu n'umwana wanje nkunda cyane kandi akampimbara. Sinzi kubera iki iryo jwi ritari ryarumvikanye imbere yaho, nuko yarakoze icingenzi kandi wumvise yuko ngo ari ugushitsa ukugororoka kose. Hanyuma ikigira kabiri, twumvise ukuntu ijuru ryaciye rirungika abamarayika, rirungika marayika aza mu ishusho y'inuma ngo ziruruka zihagarara zihagarara kuri Kristo Yesu, ku bitugu vya Kristo umwami wacu Yesu, maze ijuru ritangira gutanga amatangazo afatiye by'ukuri kuko kubatizwa. Nawe rero haraho woba waramaze gushika mu rushengero, kumbure waramwakiriye Kristo ariko ukaba utarabatizwa, tera iyo ntambuko nayo igira kabiri kugira ngo utere wegera kuja hahandi navuga, aho kuba umwizigirwa wa Kristo. Yesu ashimwe cyane. Reka turabe intambuko igira kabiri. Intambuko murambabarira, intambuko igira gatatu. Intambuko igira gatatu iganisha kuba umwizigirwa wa Kristo, ni intambuko yo kwizera. Wamwakiriye Kristo, wabatijwe, haba hasigaye rero gutangira ko wewe utangira kurema, ukabagarira, ukongera kandi ugakomeza ukwizera muri wewe, ukwizera uhoraho muri wewe kukagwira. Kuko by'ukuri uko kwizera niko guheza kukabagarira wa muntu musha ari muri twebwe, maze ugatera ukura ugana hamwe navuga. Yesu ashimwe cyane. Nkuko tubisanga mu ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 9 ku murongo w'indwi, ku murongo wa 23, hariho amajambo meza, ariko wumve aha kajambo ngo erega byose bishobokera uwizeye. Yesu nashimwe cyane ngo erega byose bishobokera uwizeye. Urumva ukwizera rero, ukwizera kurema ibitangaza muri wewe, kurema ukwizigira cyane, kwizigwa cyane muri wewe kukaba ukudasanzwe. Turanabisanga kandi naha mu Baheburayo igice c'11 ku murongo wa mbere, havuga ngo ukwizera ngo nukumenya rwose, kumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitarabonwa ngo niko kubitumenyesha ko ari byo kuri. Urumva rero mu yandi majambo ukwizera niko kuri mu zindi ntambuko zikomeye cyane zituma ukura mu gakiza. Hanyuma ukutera ukura mu gakiza ugatera wizerwa na Kristo, kugira ngo uzoshike hamwe twavuga aho kuba by'ukuri umwizigirwa wa Kristo bikuganisha kuzohabwa ya iminite celeste. Haleluya, Imana nihabwa icyubahiro. Rero nagira ngo uhamagarire mwene data, inyuma yo kubatizwa kwawe, rema muri wewe ukwizera, bagarira ukwizera kwawe, komeza ukwizera kwawe gushikame cyane, kuko nkuko twavyumvise mu ijambo ry'Imana ngo hamwe twogira ukwizera ngo kungana ngo n'akabuto ka sinape, akabuto ka sinape n'akantu gatonya cyane, ngo tuhora tubwira umusozi nkuriya, umusozi wa Bujumbura rirare, ati senyagurika uje kwitura muri Tanganyika. Urumva kandi uwo musozi ngo cubikora ubwo nyene. Turabuza ukwizera, twogwiza ukwizera, twokomeza ukwizera,
twaba badasanzwe. Natwe rero ababa bateza ntambuko tugana Kristo turakwiriye gukomeza ukwizera kwacu. Yesu nashimwe cyane. Kugira rero by'ukuri kwa kwidegembya kwawe gutera kugaragara muri wewe. Haleluya. Kwa kuba umwizigirwa wa Kristo bitere bikomera muri wewe, birasaba n'indi ntambuko igira kane. Intambuko igira kane, mwene data, nagira ngo ndaguhamagarire kwitwararika no kwitaho cyane, n'intambuko ivuga ugusenga. Ugusenga ubudahumeka muri mpwemu yera bituma ugera ku rundi rugezo rukuganisha ku bwizigirwa bwo muri Kristo Yesu. Vy'ukuri sinzi ko mvuga gusenga. Ubundi ho insiguro yo gusenga, gusenga ababizoberemo cyane bagerageje kuvyandikaho cyane. Ubundi ho ngo ubugiye mu kiyago uba uriko uganira n'umwami wacu Yesu Kristo. Nugukereya akanya keza, nugukereye igihe ciza cyo kuja mu kiyago na Kristo ukiyagira n'Imana. Rero uko utera usenga ushikamye, uko utera usenga uri mu mpwemu, uko utera usenga wuzuye imbaraga z'umwuka wera, niko ijuru rikugenderera maze rikuguruka, maze Yesu akiyizira mukiyagira. Niho hahandi rero haheza hakava ibisubizo ibi na biriya. Ariko reka dufatire cyane kwibi twavuze byo kuba umwizigirwa cyane kwa Kristo. Kristo ntashaka kukwizera mutayaga, ntashaka kukwizera atakuzi. Kugira kumenye rero itwarake gusenga. Hariho rero mu gusenga ntitwo kumva ngo gusenga gusa, hariho les étapes nazo nyine zo gusenga. No kubanza ubwa mbere ukamenya ko gusenga ngo amasengesho y'umunyavyaha ngo abiseseme kuhoraho. Birasaba rero yuko ubanza ukaja imbere y'Imana, ukitunganya, ukumva ko wiyejeje imbere y'Imana, ukumva ko nawe umutima wawe uhimbara Imana. Hanyuma ugira kabiri ugaca bugufi. Uriko uyaga n'Imana ntushobora kugenda nk'ugagaye cyane, ugenda waciye bugufi, kuko namba ari ikintu Imana igamye ko cyane n'icyubahiro cyayo. Udaciye bugufi iyo sengesho ryawe ntaho rizoshika. Haleluya. Hanyuma ikigira kabiri no gusengera ku ijambo. Ukasengera ku ijambo uko uguma usengera ku ijambo, ukaba mu ijambo, Imana itera ikuremera ibitangaza, itera ikwizera cyane. Hanyuma ikigira nka gatatu kane, ukamenya ko gusenga atari kugenda ubipa, ahubwo ari kwiga no kumenya cyangwa ukamenyera gutebana n'Imana. Nguko gusenga gufadika, Imana iheza ikumva ko wayihamagaye maze ikitaba. Kuko niko tubisanga no mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana rivuga ku gusenga muri Yeremiya igice ca 33 haravuga ngo mpamagara, ngo nanje ngo ndakwitaba, ngo nkwereke ibikomeye ngo nivyikinze. Haleluya. Urumva uko utera usenga Imana uri mu mahame yayo meza, nayo itera kwiyugururira ikakwereka ivyikinze n'ibikomeye utaruzi, ikakwiyereka, kwihishurira, ukaba umwana wayo vy'ukuri, ukaba umwizigirwa wayo vy'ukuri. Haleluya. Tunabisanga kandi no mu Banyefeso igice ca 6:18 aho ijambo ry'Imana ritubwira gusenga turi mu mwuka, gusengera mu mpwemu. Gusenga ubundi hoho no guhamagara imbaraga z'ijuru, imbaraga z'umwuka wera zikabana nawe, kuko wowe n'inyama n'umubiri, inyama n'amaraso, ugusenga kwawe ntawo koshika. Ifoke mpwemu abana nawe, kuko ni nawe twahawe nk'umwitsa
tukamuhabwa nk'umwigisha, no mu gusenga niwe atwigisha, akongera akatwibutsa, akanatuzana na ya majambo y'Imana ari nayo fatiro rikomeye ryo gusenga. Imana ishimwe. Ngo nimusengere muri mu mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje rwose, musengere n'abera. Imana nihabwa icubahiro. Murumva ko iri jambo ritubwira ukuntu twosenga n'ukuntu twitwara kugira vy'ukuri turondere gushika mwabwira bwizigirwa Imana yatubwiye. Imana yacu nihabwa icubahiro. Nagira ngo nshike ku ntambuko igira gatanu. Intambuko igira gatanu niyi itubwira kuba mu ijambo ry'Imana. Byose wobikora mugabo niwibagira ijambo, kuko ijambo niryo ryaremye byose. Burya ijambo niryo ryaremye isi n'ijuru, ijambo niryo nanje ryandemye, niryo nawe ryakuremye. Haleluya. Rero ukamenya kuba mu ijambo, ukamenya kuba mu ijambo, kuko ijambo niryo fatiro ry'umukristo, niyo mfunguro y'umukristo, nivyo bifungurwa bitunga umutima w'umukristo. Udafatiye ku ijambo vy'ukuri uhava usanga ataho uri murashika. Kugira rero ushike aho uba umwizigirwa wa Kristo, ukwiriye kuba vy'ukuri mu ijambo. Reka twifatikize amajambo dusanga muri Yohana igice 8, turasoma 2:31-32. Haravuga ngo nuko ngo Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati, nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje vy'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi nuko kuri kuzobaha kwidegemvya. Haleluya. Murumva rya jambo ry'ukuri kuduha kwidegemvya, uko aho rizanana, umva ko rizanana mu ijambo. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma no muri Yohana kandi nyene ibice bya 15 umurongo w'indwi, haravuga ngo nimwaguma muri jewe, ngo amajambo yanje akaguma muri mwebwe, ngo musabe ico mugomba cyose ngo kizobabera kuno. Urumva ko ijambo rifatanije no gusenga ni yindi ntambuko ikomeye cyane ituganisha ku gushika vy'ukuri ku isoko ry'umwidegemvyo, rituganisha vy'ukuri gushika ku bwizigirwa bwo nyabwo. Haleluya. Ndibaza mukundwa unyumviriza, ndibaza inshuti z'umusaraba muriko mukurikira televiziyo Ndufakome, murumvise intambuko zimwe muri nyinshi ukwiriye gutera kugira ngo vy'ukuri ube umwizigirwa wa Kristo, ube vy'ukuri uwizigirwa na Kristo, maze niwaba umwizigirwa wa Kristo nawe azotera akubaka ukundi, ube udasanzwe, maze nawe utere wironkera ya iminite celeste, ya iminite nababwira bwa budahangagwa bwo mu ijuru. Yesu ashimwe. Rero nk'uko nabibabwiye, biragusaba gutera intambuko imwe ku yindi, ukava kuri imwe ukaja ku ya kabiri, ukaja ku ya gatatu, kandi ukamenya yuko uko utera intambuko uva kuri muja ku yindi, wirinde gusubira inyuma, kuko abasubiye inyuma bose bahezeyo. Wirinde gusubira inyuma, utera usonga mbere, gutyo wibagire ibyo wasize inyuma. Haleluya. Ntuze wibagire biriya wamaze kudahwa, wibagire biriya wasize inyuma, maze utere ugana kwa Kristo, utere ugana ku mwami wacu, niho uzoshikira bwa budahangagwa nababwiye. Ndabahe iri jambo, aya majambo ashika nk'abiri canke rimwe, ribereka vy'ukuri kubwo budahangagwa. Ni waba warateye izo ntambuko, nawe uzisanga warabuhawe. Imana ishimwe cyane, kuko Kristo ngira ijambo yabwiye muri Luka abo yari yamaze gukurikirana
intumwa ziwe abana nabo abona uko batera izo ntambuko, araheza arababwira aya majambo nawe akubwiye uyu munsi wewe urimo urumviriza televiziyo Ndufakome waramwakiriye warateye izo ntambwe. Ngwehe ni Luka igice c'icumi ku murongo w'19. Ngwehe ngo ndabahaye ububasha ngo bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Umva iyo iminite, ngwehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, ngo nubwo kunesha ubushobozi bw'umwasi bwose, ngo kandi nta kintu na kimwe kizogira ico kibagira na gatonya. Haleluya. Umva iyo iminite mwene data, wumve kufise iminite, wumve ukwiye kwiruka ukarondeza hirya no hino mu mpande zose mpaka nawe ushikiriye iminite. Sinzi ko maze kumva ico bita iminite parlementaire, ijya ni ntonya par rapport yindi ko ndakubwira mwene data. Iminite celeste ni ubudahangagwa bukomeye uwo nkundira ugatera izi ntambuko ukagana uja mu kwizigirwa na Kristo. Njya nkubwire ni wironyera iyo iminite uzobura umuntu udasanzwe. Hariho benshi nanje ye ndishizemo inzoka ntiyondya na bukebuke, uburozi ntibwomfata. Kubera iki? Ndizeye Kristo wanje, ndizeye ko uwo yampaye iyo iminite ayitanze ntayisubirako. N'Imana idasanzwe, n'Imana ikomeye. Haleluya. Yesu nahabwa icubahiro. None rero nawe ndakwipfurije kugira iminite ya Kristo, iva kwa Kristo. Raba n'iyindi ya kabiri dusanga muri Yeremiya igice ca mbere umurongo w'10. Haravuga ngo raba uwo munsi ngo ndagushizeho kugira ubushobozi ku mahanga ngo no ku bihugu vy'abami, ngo bwo kurandura. Ngo heraba uyu munsi ndagushizeho kugira ubushobozi. Umva iyo iminite, ndagushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu vy'abami, bwo kurandura, guherengeteza, guhonya no gukomvomvora. Haleluya. Hamwe no kubaka no guteragira. Ku murongo w'19 naho haravuga ngo bazokugwanya ariko ntibazokunesha kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo ndakurokore nije uhoraho. Mbivuze Imana nihaga icubahiro. Iyi Mana rero yacu biragusaba gusa gutera izi ntambuko, biragusaba gusa kuba wanyumvise wankurikiranye. Nimba utarakizwa ukirukanga ukaraba umukozi w'Imana akwegereye, ukaraba umukozi w'Imana yoba ari hafi yawe, maze ukamwakira Kristo. Nivyaba byo kugora gatonya urashobora kunchako. Nitwa Niyonkuru Fredi, umukozi w'Imana muri Gerison des Âmes. Nimero yanje ni 76 888 555 76 888 555. Iriko na WhatsApp aho ushaka kunyaragasa nawe ngo uzakwibere umwe mu bizigirwa ba Kristo babandi yahaye izo iminite duhejeje kuvuga. Uzoheza uce vyukuri kwizo nimero, uzoheza nawe witangirire kwiterera intambuko zo kugana uja kwironkera ubwizigirwa bwa Kristo, maze ubwo bwizigirwa bwa Kristo buguhe kwibera muri iminite celeste, maze iyo iminite celeste izoguhe kuba uwidegemvya muri Kristo Yesu, wibere vy'ukuri kw'iryo soko ryo kwidegemvya. Umwami wacu Yesu nabampezagirire. Sinogenda ntahimbaje Imana, ko guhimbaza Imana ngo birema vyinshi, bikiza vyinshi, bitabara vyinshi. Nagira ngo imbere yuko nsenga ndirimbe akaririmbo dusanga muri kantike kantike 150 kava ngo nezerewe. Ntuzabure kunezerwa igihe uzaba wamaze gutera izi ntambuko,
uzakumva wanezerewe, nanje numva nezerewe. Nezerewe ko data wa twese yamenyesheje urukundo rwiwe, mu vy'Imana yavuze vyose nakiruti ko Yesu ankunda. Nezerewe ko Yesu ankunda, arankunda. Nezerewe ko Yesu ankunda, naho ntabikwiye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi, koko arankunda ndabizi neza, nanje ndamukunda ndamushima. Nezerewe ko Yesu ankunda, arankunda. Nezerewe ko Yesu ankunda, naho ntabikwiye. Urumva mukunzi wa televiziyo Ndufakome uri kunyumviriza, urumva nawe wantije amatwi ukumva ukabana nanje muri ikiganiro, urumva ko utobura kunezerwa. Kristo yemeye kubambwa ku musaraba ku bwawe, kandi ahevye ubwiza bwose bwo mwijuru butagira uko bungana, azaha mwisi ku bwawe. None nawe unkundire wifatanye nanje dusenga Imana, maze Imana ibikunde nawe gushire mu bizigirwa bayo, kandi nawe wironkere iyi minite. Kaze dusenge. Data wo mwijuru nahabwe icubahiro. Mwami Data mushobora vyose, turi imbere yawe kuri uyu munsi, turiko tuvuga ukugira neza kwawe, turimo tuvuga amajambo yawe, turiko duhimbaza tunezerewe no kugira neza kwawe. Kristo Yesu uri umwami mwiza, uri gitandara, uri gitangaza. Haleluya. Niwe wenyene utanga umwidegemvyo, niwe wenyene soko ry'umwidegemvyo, niwe wenyene twidegemvya muri wewe. Haleluya. Turagushimiye rero ko wemeye gusesa amaraso yawe ku musaraba kugira ngo dukire Mwami Yesu. Turagushimiye rero ko wemeye ugatanga urutonde rusa nkuru kugira ngo nyene icubahiro uzohora agenda atera izi ntambuka kugana nawe uzomugira umwizigirwa. Turize nyene icubahiro ko tuzokomeza kuba bizigirwa bawe, maze nawe ukaduha ubudahangagwa. Nuko ukomeze kubana natwe, ubane n'inshuti zose za Radio Ndufakome canke televiziyo Ndufakome, kandi ukomeze no kubana n'ubwoko bwawe aho buri hose, kandi utabare n'abatarakumenya bakumenye. Igihe cyo kuza gutora umugeni wawe, uzoza gutora ishengero ryawe, kiza gishike ubwoko bwawe bwarakwigaruriye. Urakoze Papa, uvyumvise mbisenze nizeye kubikora Mana yanje nziza, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisenze twizeye. Amina.